Yes, murabona ukuntu ndiko nakora icapati rero. Nuko nakora icapati. Murabe neza. Ndiko ndagikora mwese mubona. Ubu kane hora mwigisha ko icapati nkibi aca ndondera inbox. Yes, okay, mwabibonye ngiki. Ngiye kugiteka. Murambona. Amara ko bagiteka. Yes. Tege chapati mu buryo bwiza cyane. Nizera ko muriko murankurikira 5 kuri 5. Murabibona. Murambona? Yes, ndiko ndateka chapati. Kandi wese itangaza. Akarorero kucu. Mwabonye? Chapati ciza cyane cy'isuku. Murabibona? Kabisa ndakeka ushaka kwiga ntabure kuza ansange inbox. Mba nabikoze sha. Anatanda yuko ikigisha murindire gato. Murabona aho nshizifu ngomba cenda hazana ikindi chapati. Iki murabibona kindi chapati ni kinini reka ndikate gatoya. Donc murabibona anatanda ko tundeho cya kindi cyari ajya gisha tuba turakora ikino kugira ngo okay ayibonye anje ntangura gukora akazi rero kugishunga niki kugira ngo ngende neza nacyo mukanya cyane gikubitako cyahiye kimeze neza. Mwana ikora ibi rero nsimbira handi nkaraba cya kindi ko kimeze neza ko kitarasha kimeze neza. Murabibona ko kimeze neza. Ariko mbonye amavuta atari menshi oyaracyakora akwiye. Oda kuyonsa nongereza muri amavuta akwiye. Ushobora kongeramo dukeya. Okay, mwabonye rero iki cyane gikorayo nkagishira hano shize ibindi. Coach. Reka ndabereka uko bimeze hano. Ntugire ngo iki. Iyi ni sahani yuzuye chapati gusa. Amaze guteka, murabibona. Okay. Mugabo kubera ko nshaka kuguma bishushe nkende bishira mu ishashi. Okay. Cha kindi rero kuya tugiheze naco. Twe two turakora murayibona. Ngiki. Murayibona. Kimwe nafata ubwa mbere. Murabibona yuko nshaka bitaruka cyane kubera ko ni runini. Ushaka zenda muhe. Ndabuse ko yakora kwiziniyere muri urimwo ni wose. Okay, ndakijanye yo rero. Munkurikire. Catch. Cyane kigorora neza. Gorora neza. Hose. Kiruko. Tuvuta dushya cyangwa tuvuta. Sinipunja. Murabibona. Murabonye. Uko niko bateka icapati rero. Murambona? Ije ushaka kwiga aca ndondera ndamwigisha. Ndaba musi catch lawo kunugisa
murabona kubita ko beef don't mwabonye umutu kugira ngo icapati gisa gutya n'ubuhinga gusa uyu muso sinaberetse ndiko ndakandura mugabo ntaco ugumane nanje gusa ndakwereka ukuntu kino capati naco ndakirya wazagaye kurya mu byumve neza abantu bashaka kurya mwame hafi ndashiramo utuvuta kugira ngo ndabigire neza okay kandi kumwe n'umukamera wanje mani wanje mwiza azi gukamera cyane barabona ko abereka byose nanjye ngaca mfata akamara ndabereka nyene ibintu bigezweho ibintu kuno bateka icyapati mu bimenyere kaci ana amanota mu mpapuro raba ukuntu gisa mugokira none nzomenya guteka icyapati gisa gutya ryari ubumenga ndikunda n'ubumenga ariko uri murabe ndagiteka hamwe sha ariko burya mukomo mana we ush kuch he abida guteka icyapati special kup mwabonye none hari cyo mumbaza kindi banza murindire gatoya murabibona neza ngomba nkora ikindi rero cyanyuma hanyuma ndabereka ukuntu ntangira ndakizana ndagitangura none ndagiheza hanyuma nce ndabasezera ariko ubu reka mbanze kinde kishira hamwe mu isashe cengaruka hahandi hamwe tuko turakorera twashiraho agafuka keya kugira ngo gutombora kimene neza tuzana bya pati kubera ko ari runini katurushemo kabiri kuko ni runini vraiment nibyo ukunda tugiye uko kugira ngo ibintu bigende neza umuntu akasanyira akora kugira ngo tukinyarutse kugishunga nibaze ko muri ko murankurikira murakinasha aha kuri YouTube nutahigira ibintu no kuri kwimana muzaba mufise ibibazo kuko jewe nta shuri nagiye mu yo guteka ariko shaka kuntu nteka tutorials with the dance tutorials muko wapi sasa mwambonye nizere ko mumbona neza ibyo ndiko ndakora aho nibaza ko afise ikibazo wese yoca anshikira kambaza murabibona yes guys murabona rero hataye icapati ndaheje kugishunga neza kiragutse is fresh ngiye rero kugishira muri kugiteka okay thank you nizere ko turi kumwe gatanu kuri gatanu twagishikanye muri ya ntuzi ya pano yacu hanyuma tugitunganye kuko amavuta yaheze shanongera mutuvuta shangira gucha thank you I was forget to put it right vraiment thank you so much my cameraman, she is very clever. Murabona yuko aberetse ikintu mutari mwabonye neza. So this is chapati. This is chapati, please. Chapati. Cool. Just. Bo, rero ndiko ndabigisha guteka icapati kandi burya kwiga ni byiza. Kandi wigiye ngaha nyine ndiko ndatekera ushaka kunya byinshi bereke ingene kimeze ubu. Ngo iki murakibona? Ndiki.
mbo ngenda basezere reka ikindi cyarura cyenda basezera mbo icyo ndabasaba gusa abantu bankurikira mushaka kumenya ibintu n'ibindi murakora subscribe kwishene ariko munsi mwabonye ko ukuntu kimeze amavuta aba yakamye cyo nongera nkongiramo ayandi mu buryo ubuca nk'uburiye yes mwabonye nuko bigenda rero ikintu kimwe ngomba kubereka rero inyuma yo guheza kino chapati ngoma ndabereka ikintu kimwe ukuntu bimeze reka cameraman abereke hano muri bimwe nateka bwa mbere ngomba mbanze iki nasho ndagishizeko murabibona reka nce nkuramo chapati kimwe ndabereka ukuntu bimeze vraiment ni chapati biryoshye cyane gose ku buryo budasanzwe nk'imwe cyo hasi ngiki ugize uku murabona ukuntu kimeze muraba ukuntu